babeshweho no kwizera igice cya 5 tugagikurikirana ku munsi wa 5 nyene. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. Ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero ya Hope Church. Ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard. 44 wari yarapfuye arasohoka azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati ni mu muhamburure mu mureke agende. Ariko rero kuri 33 ijambo ngomba tuvugane ko ati ngwino sohoka. Yari gushobora kumubwira ati ngwino Lazaro akaza mugabo ntasohoke. Mugabo Yesu acara precise ati sohoka ngwino, iryo njya mbere. Irya kabiri sohoka. Ijambo rya mbere rindi yavuze imbere yuko avuga yaramagaye Lazaro n'ijwi rirenga Lazaro, iryo ni rya mbere. Irya kabiri ngwino, irya gatatu sohoka. Je ndizera ko abitwa ba Lazaro bose bari barapfuye. Kumbura umwe wese yibaza ati yo bari jewe mpamagawe canke. Ariko kandi yagize neza gupresiza ati Lazaro. Kandi ubwo nyaka camubwira ati ngwino sohoka, ahagaze imbere y'imva yiwe. Kuko iyo Yesu ahagarara kure akabwira imva zose zari ngaho ati sohoka canke zuka, ndagugije ukuri abantu bose bari kuzuka. Umwe wese kumbure yari yiteza ati ubwo si jewe. Yari kucayitanganiza ati sinamenye uhamagaye, je nibaje ko ari jewe, akaca yitanganiza. Mugabo kandi Lazaro igihe yarabushe, igihe yasohotse basanze akibushe, byasaba ko bamuhamburura. Ikibazo cawe nawe kirashobora kuba kikibushe, inyishu yabonetse mugabo hasigaye ko bahamburura kijya kibushe kwa kundi ubushe. Igitangaza cawe nucakire mu izina rya Yesu. Oya nta mena wavuze, vuga mena nini kugeza uwo muri kumwe hafi avyumva aca kubaza ati nibiki. Umbwiye ati Pastor Jackson Nkeshimana ariko aravuga kuri radio Vyizigiro ati igitangaza cawe uracakiriye. Akira igitangaza cawe mu izina rya Yesu. Akira igitangaza cawe mu izina rya Yesu. Wizere rero ko Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane. Nubeshweho n'ivyo ubona n'amaso, ariko ubeshweho n'ijambo rizima ry'Imana. Ngo hari muri eglise mugabo ndibazana mugani, mugabo mugani nawo gana kariho. Hari muri eglise aho abantu baho ni eglise basenga Imana, bizera Imana mugabo babeshwaho n'ivyo babona n'amaso. Hari umuntu ngo hari muri bijya bihugu birimo Ebola, yari umuntu yaje arashinga intaye muri eglise avuga ati bantu b'Imana n'ukuri ndashimye Imana kubona narakize Ebola. Murazi rero ko ingwara ya Ebola nayo mu kwandukira nuko umuntu aba yafashe ku cundi yafashe ko canke umuntu akaba mukoze ku mubiri, ico cyonyene gituma ayandura. Avuze ati narakize Ebola, ati ndashima Imana, abantu barakoma amashi. Asubije mikrofone uwari kuri programme caratinya ati nosanga atakize neza naho canke nosanga uravyumva nawe umuntu abeshwaho n'ivyabona n'amaso, mugabo atabeshwaho n'ijambo ry'Imana, atabeshwaho n'ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Acavuga ati arakoze cyane rero uyu yashinze intahe mugabo jewe magariye programme gusa ndi umukristo asanzwe, nukuri ndumva ko mikrofone ntashobora kuyifata, reka duwe diakoni abari bacafata mikrofone kugicubahiro ca diakoni. Diakoni nawe ati nanje mbeshwaho n'ivyo mbona, simbeshwaho no kwizera. Nawe acavuga ati okay mikrofone nturinde kuyima kubera nanje ndi muto imbere ya pastor ari ngaha, reka iyo mikrofone muce muhiha pastor. Urabona murumva batinya ko Ebola yobandukira, ko Ebola ifata ku muntu yakoze ku muntu ayigwaye canke ku kintu yakozeko. Pastor nawe yabeshwaho, uwo mupastor yabeshwaho
n'ivyabona n'amaso ntiyabeshwaho no kwizera nawe acavuga ati nukuri ndi ngaha mugabo Reverend Pasteur Kameme sino fata iyo mikrofone ku gitangaza Imana yakoreye uwo muntu yarikize Ebola sije no fata iyo mikrofone ahubwo yo cifatwa na Reverend Pasteur Reverend ati Bishop ari hano biba nkuko Bishop nawe kumbe nawe nyene abeshwaho n'ivyabona ntabwo abeshwaho nivyo no kwizera canke n'ijambo y'Imana Bishop acavuga ati bon okay ntaco kubera atari je nari kuri programme reka wategeza kuca kurikira gutanga intahe reka ce yakira microphone nawe aca kurikira avuge intahe yiwe wari kuvuga intahe nawe acavuga ati bantu b'Imana nukuri iyi ntahe mwene data avuze yanyinjiyemo gose ku buryo nace nibagira n'intahe nanje nari mfise ubejejweho n'ivyo ubona ariko tangura kubaho ubuzima bwo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana atari kubeshwaho n'ivyo ubona vy'ubuzima busanzwe. Woba wifuza ubutumwa bwiza dushikirizwa na Pasteur Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi. ubu n'ubutumwa bwavugiwe mu ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe hafi ya Hôpital Militaire haruguru gato ya Mutoyi aharabana naho bita kwa Gerard.